Uni sawa? Sawa. Gumi zako inyuma kwipini inyuma. Pata sambe. Rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu. None ufungura ibiki mugabo? Je kubisanze je fungura ni byinshi. Kubisanze je muri gym ngimbata yose akabido kamata sivyo imiwi ya bitatu n'amavuka ya bine n'icapate standard. Niyo mpamvu ukomeye. Reza mukomera amashimesi. So ni nanakavideo twakora cha kuri social media kihuta cyane ufisi moto wayisize ngahe moto Traps ibyo bayita traps yeah niko usanzwe bikora moto traps ukoresha moto okay twabonye moto imwe ushobora gukoresha moto imwe ubwoko bumeze gute bw'imoto canke bajaja n'ibindi gushika ku rugero nyabaki no munsi ya jewe uno munsi maje tushaka gukora service ibiri ariko tuzobandanya dushika no ku modoka. Okay no munsi turatangura imoto ya kuri traps kwanza imwe cyatugira seri ya kabiri y'imoto zibiri mu nyuma tuza turaba ikintu cha bajaja no gukwega imodoka yego oya ni kwistopa kucimbere ukayistopa kakisana iva hiri ivyo byose babishoboye je ndize ndabishoboye maze ikintu kingana gute ukora no mwuga yo kugira ivyuma ndamaze nkora ibintu uzi ndamaze imyaka 3 nkora ivyonse ariko ni imyaka indi nakora ivyo ntazi so reka dutangure rero ni seri ya mbere y'imoto kaduyihamagare aka ura accelera urabibona tupache ura accelera sivyo wana accelera ni nguvu nyinshi kuburyo atarengana aza kwabanisha ngaha sawa twagi okay umukino yatanguye ari karagorora umukino watanguye turabe shyiramo ingufu motari shyiramo imbaraga akselera cyane subira watse akselera cyane moto siyo zane uwundi mumotari cyacyuga wacuguruye oya ingo nakibazo ugura ico gitoke uri sawa
Sawa. Umizako. Inyuma kwipini inyuma. Fata asambe. Yoni ya kwanza. Okay, zibiri hizo dukeneye ingo mufashanye ngaha. Yego. Zibiri. Uyu muntu muona gute? Umuntu ararenze kwe. Moto zibiri ava zishobora. Barazishobora ararenze. Ubona gute? Sawa. Okay. Ndayibona. Okay. Ubu rero tugiye kuri seri ya kabiri, sivyo? Ni parti ya kabiri. Parti ya mbere yari moto yashira ngaha ku rutugu, mwabibo yuko vyagenze. Ubu tuba tugirere ico bita parti ya kabiri. Izi moto nazo kuzishobora kuzikwega uko. Jani zizivana hozi zikava hoziri. Cyo muja kuzone mufunge. Uri tayari? Meze fresh. Uraza kubikora neza. Ataguhingama. Ndahiro. Kuri. So umeze neza? Umeze neza. Uraza kubikora ataguhingama? Sawa. Moto imeze neza? Sawa. Okay. Reka rero dutangure. 1 2 3 4 5. So ibintu bimeze neza cyane, biba ari sawa. Akazina boss akazina. Nuko mazina cyo Haruna KIFARO. Arakaze cyane. So no musi tugize moto ya mbere ni moto ya kabiri. Ejo tuzokora iki kugira ngo episode zacu tuzibandaye. Kandi tunatumirira ibigatanya bigenzi vyawe. Bishaka no muhangano turabihaye ikaze bize kuri tele turabi. Kuko ikiri cyo gigatanya cya mbere tubonye cy'imoto imwe ni moto zibiri. Ibindi bigatanya bize kuko ejo tuzogira bajaja dushika no ku modoka ivyo bita stop. Yego. Hanyuma twongeye tuje muri gym uyu mugashobora guterura ibiro 300. Akandi kaja mu bagira mu sana. Muhamagara n'abandi abasanga bapinga sana. Abapingayi bo boza kweri. So, none gufungura ibiki mugabo? Je kubisanze, je fungura ni byinshi. Kubisanze je muri gym, ngimbata yose, akabido kamata, sivyo? Imiwi ya 3 n'amavuka ya 4. Nk'icyapate standard. Niyo mpamvu ukomeyeho. None kugira ngo ushobore kugira inguvu zingana nk'uko kose byavuye. Je nibaza sizo kurondera nizo navukanye kandi cyafungura neza kandi nkaruhuka umwanya wo kuruhuka ukwiye. Bivuze yuko twese dushobokera tubigendera nk'uko wabigenza. Ni bide gusa so ikintu gishyukunze ugishatse kiraba nta kintu kigakunda kira kintu cyose kirakunda ugishatse so ni bide yiwa gusa uvuga ati jewe cengira nkore ariko gusa nibaza ko aha anye ari ibintu warondeye sinzi ko novuga ko ari so il travail mse na travail kweli. So tubashimire mwese ni mu Kanyosha kwa padiri mu ndwiza tuzogaruka ngaha kugira ese za bajaja hamwe n'imodoka zari mezereza mu komera amashi menshi.